Nkuko bimenyeshwa n'umunyamabanga mukuru w'ikigo kijeje imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu UNESCO Manirambona Jean Bosco anawe yuguruye urwo ruganda yavuze ko mu Burundi hacibonekeza ibiharuro by'abana batangura amashuri ariko ntibayaheze akavuga ko mu bituma harimo gutwara inda z'indaro. Manirambona Jean Bosco yamenyesheje ko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bubicishije mu kigo UNESCO muri ko barakora ibishoboka vyose kugira bushike kwihangiro ry'uko atamwana n'umwe yosubira gutwara inda kiri mu ishure. Twisunze imbono ya kazoza 2040 2060 tukisunga imigambi shingiro ya leta y'u Burundi yo guteza imbere igihugu PND, tukisunga imigambi inonosoye y'ubushikiranganje bw'indero plan sectoriel de l'éducation, tukisunga n'ivyavuye mu nama nkuru y'indero des états généraux, hanyuma tukisunga n'imigambi ya UNESCO mu vyerekeye indero. Twarabonye ko hari agatosi na cane ko mu rwaruka rwacu hari abatangura mugabo ntibaheze, hanyuma tugiye turaba tukabona ibiharuro bitera biduga, hariho urwaruka rwacu abana bacu bibaruka hataragera. Hanyuma rero dusanga ibiharuro bibandanije uko nuko bimeze bose ntibaheza nk'uko leta ibishaka. Mu bisanzwe mu mateko ya UNESCO canke mu migambi y'ubushikiranganje nuko umwana wese atangwa ishuri yoheza. Mugabo rero dusanga hari bifashi biri mu nzira bituma bamwe bagarukira mu nzira ntibaheze, na cane urwaruka rw'abakobwa. Hanyuma rero ikigo ca UNESCO caratunganije umugambi wo kuza kwiga kugira turabe imvo n'imvano y'ico kintu gituma bamwe mu rwaruka rwacu rudashika ku ntego no ku ndunduro y'ihangiro rwihaye canke rwahawe n'abavyeyi mbere na leta. Ni muri iyo ntumbero twateguye uyu mugambi ukoreka ngaha i Muyinga no mu Rumonge, ni habiri gusa mu makomine abiri, habwiza kuba ari henshi mugabo uburyo ntibubikunda, ariko ku biganiro bizokogwa turavye abatumiwe ico baserukira imigwi barimwo n'ijunja ryabo, turizera neza ko ibizovamwo bizomurikira igihugu mbere bigahava biba ishingiro n'urufatiro mu gutunganya uburyo buhagije bwo gutuma abana bacu batosubira gutwara inda z'indaro. Mu kigo cyatanzwe niwo munyamabanga mukuru wa UNESCO mu Burundi kubijanye n'umuryango mu Burundi yavuze ko umuryango ari ujeje kurera, kubaho no kubeshaho abufise n'ibindi. Akaba yerekanye ko ari imiryango usanga idakora akazi jejwe ko kuganiriza abana babo kubijanye n'imico n'imigenzo, ivyo bigatuma bamwe baja mu vyo batazi kuko bataronse ikiyago mu muryango. Akavuga rero ko imico n'imigenzo bitazwi neza biri mu bituma inda z'indaro ziguma zongerekana mu mashure. Nayo mu kigo cyatanzwe na muganga w'Imana Donavine asanzwe akorera mu kigo wa BBF yerekanye ko mu vyigwa vyakozwe mu Burundi mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2017 vyerekanye ko abana bagera ku bice 8% b'imiyabaga bari bamaze kuja mu bijanye no kurondoka, nayo ibice 6% bakaba bari bafise n'imiburiburi mwana umwe. Akaba yamenyesheje ko muri ivyo vyigwa nyene basanze abana bagwiriye mu atwara inda z'indaro bari hagati y'imyaka 15 na 19. Muganga Donavine akaba yamenyesheje ko izo nda zifise ingaruka mbi nyinshi haba mu kibano eka mbere no ku magara y'abo bana. Abari bitavye iyo nama bashikirije intererano zabo aho benshi bagiye bashimangira ko izo nyigisho zogwizwa henshi hashoboka kuko usanga abana batakironka ikiyago co mu muryango. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago yashikirije intererano ko hoza haraba inyigisho zo gusanasana imitima kuko ngo gutwara inda z'indaro ku bwinshi bishobora no kuba biva mu bihe vy'amagume Urundi bwaciyemwo. Iki gihugu uko kiri no munsi siko cari kiri imbere yuko gihura n'ingorane zo mu 1993, imbere yuko kija mu magume y'ico gihe nari impuza niga mu seminari.
siko cari kiri turavye imyifato y'uyu munsi. Hariho rero ibyagiye biravutara kubera ayo magume Uburundi bwaciyemo. Iyi mico n'imigenzo kumbura yagiye iratituka nuko yahungabanijwe n'ivyo vyago Uburundi bwaciyemo. Muri jewe nahoze nibaza mbega ibi vy'imico n'imigenzo vyatitutse kubera igihugu cagiye mu ngorane, ubwo vyo ntivyoshirwa muri programme post conflit. Umwe mu banyeshuri bari bitavye iyo nama yavuze ko gutwara inda bishobora kuva no ku bavyeyi babananiza na cane cane mu kubahatira kuja guca amahera bakiri bato. Ndafise umugenzi asaba abavyeyi umunyeshure yariga sixième hama kujya kuntu abantu benshi muri no minsi bakunda kugenda ngo bagiye muri Oman, umuvyeyi aragenda aramurihira ngo je umwana wanje kayi yari umunyeshure yakunda no kwiga, umunyeshure wanje je nshaka agende muri Oman agende kurondera amahera. Umwana aravyanka ati jewe sinshobora kugenda, ati nta nivyo noshobora. Uwo mwana babana ari babiri muhira bazanyene barafashanya udukorwa ari babiri. Hama rero uwo mwana aravuga ati je kweri sinoshobora kuja. Umuvyeyi nawe avuga ati je nanje ntugumira ngaha tutagiye. Umwana arataromoka kugira yagiye kugaruka afise imbanyi, turamaze ati none vyagenze gute? Ati jewe naragiye ndabura aho ndara, ati ndara mwibarabara ahantu hose nagenda gusaba ngo ndare bakanyankira, ati ca ndara mwibarabara. Urumva nanje sinzi nuko ingene vyanagenze, ati nta kimwe wihangane kweri n'ivyashitse. Urumva hari bimwe bimwe usanga vyavuye no ku bavyeyi, basanga bariko baratunaniza mu bintu tudashoboye kandi n'inzira tuba turiko turagenderamo atari mbi, gusa ugasanga abavyeyi baratubereye intambamyi. Uwundi munyeshuri nawe yavuze ko abavyeyi atakiyago bakibaha, akaba basavye ko n'amaclub yoguzwa mu mashure. Hagati y'abana n'abavyeyi nta kiganiro gikomeye kihaba. Abavyeyi akenshi usanga bari mu buzi ku buryo bituma umwana ava kw'ishure ugasanga babonanye mw'ijoro, ari ugusangira ku meza bagaca bagenda kuryama. Rero ikiganiro hagati y'abana n'abavyeyi kirakenewe. No ku mashure ntituronka ababitwigisha, nivyo turavyiga ariko ntibabishimikako kaniniya. Nk'ubu twebwe tuvyiga muri FPH gusa. Urumva no kw'ishuri iwacu nta maclub ahari twovuga ngo hariho ayandi mashuri usanga hasi amaclub de santé, ayandi maclub nyene atandukanye, gusa twebwe kw'ishuri ntayahari. Urumva nk'ivyo onye we ntavyo ushobora kumenya, uva kw'ishuri utaha muhira iwawe. Hakenewe n'amaclub canke utundi tuntu nyene dutuma abanyeshure tudata umwanya muniniya mu bintu mu bitatugirira akamaro. Bimwe mu vyafunditswe muri iyo nama harimo bijanye nuko abanyeshure bugumana umuco w'umuryango, bakitandukanya n'ivyo vyose vyo batuma batwara izo nda z'indaro. Abavyeyi nabo bagatanga ikiganiro ku bana babo. Muri urwo ruganda hashoboye gupfundikwa bikurikira: icambere hapfunditswe ibijanye n'ibyo abanyeshure abakobwa baciga bogendera. Icambere kugumana umuco w'umuryango, kugwanya ibiyayuramutwe aho bari hose bakwegera mu buhumbu vyotuma batwara imbanyi batifuza. Hanyuma ikindi naco bakitandukanya n'ivyo byose vyobatuma batwara izo mbanyi batizeye. Abavyeyi nabo bogendera nuko boha ikiganiro co kuziko nka kumwe kwa kera abana babo, bagatanga akarorero keza ku bana babo, ntibabereke ingeso mbi kugira abana babo bahave babigana, kuko vyobagora guca bahanura abana babo. Ntibahatire abana babo
kugira ubugeni bw'igihutihuti batarakwiza imyaka yo kugira ubugeni. Ikindi naco nuko bokwanka ko bumvikana n'abashurashuje abana babo bakiyumvikanira umwumvikana ata wundi abaciriye urubanza. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ko bwoshira mu maporogaramu y'amashure inyigisho zijanye n'ivyirondoka rijanye n'amagara meza, ko bwogabanya ivyo busaba kugira umukobwa yatwaye imbanyi kugira asubire kw'ishuri, gushiraho ibiganiro vyoza biraba inyuma y'amasaha y'akazi ku mashuri. Hariho ivyashikirijwe bimenyeshejwe abayobozi b'amashure ku rwego rw'intara. Icambere nuko bokorana na ntaryo mu kuraba abakobwa batwaye imbanyi zitifujwe, bagakorana na ABUBEF, kumenyesha abadiregiteri b'amashure gutanga ibiharuro nyavyo kugira ibitigiri bitangwa ku rwego rw'igihugu bibe bitarimwo agatosi. Hariho byashikirijwe ku mugwi w'igihugu jeje imigenderanire w'igihugu c'u Burundi na UNESCO kugerageza gukwiragiza inyigisho zijanye no kurwanya imbanyi zitifujwe henshi hashoboka. Hariho ibyashikirijwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, gushiraho ikiganiro ko hobaho ikiganiro hagati y'abavyeyi n'abana babo, ko bogira amasantre de sante bita amidejene kugira zitange ibikorwa zitanga amaserivisi ku baadolescents n'abajene ku bijanye na sante sexuelle et reproduction. Hariho ivyashikirijwe bigana kuri leta y'u Burundi, gushiraho ibiganiro mu kibano bijanye no kurwanya amabafatiye guhohotera abigeme bari mu mashure bigatuma botwara imbanyi zitifujwe, guhana abo bose twabonye batuma habaho imbanyi zitifujwe. Mu gusozera urwo ruganda, umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'igihugu kijeje imigenderanire na UNESCO yavuze ko bafashe nkama ivyafunditswe, akamenyesha ko bagiye kwicarana n'abo basanzwe bafashanya kugira barabire hamwe ishirwa mu ngiro y'ivyasabwe.